Hello kubakunzi bose ba Buja Hit murabimenyereye ni jewe your host Mishu Miracle ya ikiganiro ni Boom Boom Show. Ya ndahaye ikaze abakunzi bose ba Buja Hit cyane cyane kubataragira subscribe ntimwibagire mugire subscribe ya mugire like and comments munsi kugira ngo muduterere ivyiyumviro kugira ngo tugire ico twameliore canke ico dukuramo ya uno munsi tuza kuyaga kuri novuga yuko kuri sujet iriko iratera umuhagarara muri industry ni Buja Music Award. Mbega bamwe babivuga kwiki, mbega kubereka aba bariko baravamwo, mbega kuberiki aba bariko baravuga ati tubicishije mu ijisho nivyo n'umusaza kurabira hamwe. Ugiye kuraba kuri Instagram ya Buja Music Award turabona aba nominees baramaze kubavuga. Harimo za best diaspora artist, best female artist, turabona best performance, turabona best DJs, turabonamwo quoi encore aba best dancers, turabonamwo kandi best music duo canke group, turabonamwo best hip hop artists. Turabe mu ba nominees barimwo. Turabona umuririmbyi nka Sadbi, navuga ko ariwe ari nominate ari mu makategori menshi. Turamubona muri artist w'umwaka, indirimbo y'umwaka, best performance witwaye neza, like witwaye neza ku ma stage niko bavuga best performance. Hama turamubona kandi muri best male artist, donc umuhungu w'umwaka mu baririmbyi sinzi ngene bagisobanura, hamwe na video y'umwaka, right. Turabonamo kandi na Masterland nawe nyene ari mu tukuvuga yuko afise ibice vyinshi, nawe nyene anganya. Sadbi ari nomine hatanu mu gihe Masterland ari nomine ahantu hatandatu. Urabibona? Turabonamo kandi abakobwa umuntu yoca yibaza, umuntu ashobora kwibaza muri best female artists: Iritina, Miss Erika, Clementine Kavi na Bernice the Belle. Bavuze bati baharura kuva mu mwaka wa 2018 waheze, ariwe kuva mu kwezi kwa kane ntihenze gushika mu kwa kane k'uyu mwaka. Tuca turaba Clementine yakoze indirimbo zingahe mu gihe tubonamwo Bernice de Belle yakoze indirimbo zingana gute kugira ngo bamushire muri best female artists. Hariho n'andi makategori umuntu yo kwibaza ko amajambo, kategori y'aba producteur. Nibaza ko iyo kategori nayo nibaza ko itwenteresa cyane. Aba producer bagira ama video n'ama audio. Reka ndabaronderere bari hehe. Best video director na best music producer. Turabona muri mu ba director turabona Brian Smith, turabona John Ellard, Andiler, Kent P, Igbana, Landry SB. Tuca twibaza Kent P mu mwaka wose yakoze indirimbo zahe, yoba yaproduce indirimbo zahe. Igbana yaproduce indirimbo zingahe kugira ngo aje iruhande y'abantu nka Brian Smith, John Ellard, Andiler ndetse na Landry SB. Tuzi ko muri umwaka twabonye cyane indirimbo nyinshi zabo kandi twavuga ko zanagize hits. Tuca duhagarara cyane ku muntu nka John Ellard bakimubona umuntu yaribajije ijambo rimwe: eske ko Bantu Boy irongowe na Mugani Desire ariwe Fizo
bavuze bati twe turavuye muri BMA bavuze gute kubwa kubwa ibintu vya ministère donc mu bushikiranganje bwacu bwa Bantu Boy ngo ntitwemeye ibintu vya kuja muri BMA right tukaca tubona umuntu nka Jonella arabaye nomine tukaca turaba muri best music producer turabona Colly the Magic, Masterland, Lil Every na Peniel Pro Peniel Pro yaravuye muri Bantu Boy ico nico kibazo umuntu yo kwibaza imbere twarashatse kumenya ati mbega bimeze gute twaravuganye na ntusanzwe arongoye Bantu Boy ariwe Big Fizzo nibaza ko mu kanya gato tugiye tumurondere kugira ngo atubwire exactement namaki for real baravuye muri Bantu Boy canke Bantu Boy yarabemereye tubibutse yuko imbere yuko tumuhamagara Jonella Peniel Pro barapartaja basaba abantu babatore mbega Fizzo aza kubivuga kwiki ni mukanya. Allo Big Fizzo. Ni Misho Miracle muriko muravugana ndakuramukije. Ego ndakumenyeshe ko uri live muri mu kiganiro ca Buja Hits. Oh yeah. Aha. Twagira tubabaze Fizzo. Oui. Turabonamwo BMA mwaravuze yuko Bantu Boy itazobonekamwo mu gihe tubona muri best video director na best music producer abantu nka Jonella na Peniel Pro dusanzwe tuzi bakorera Bantu Boy babaye nomine mubivuga kwiki No very good ari malaka. Como que uma change a posting go uma media uma stati ya WhatsApp nibaza ko hari bari bwabone ko twabigiyemo so niyo mpamvu nibaza ko boba bari kuri jano ya mugi uvuze uti harabaye malentendu ubu uye Bantu Boy igiye gukora iki yuko babaye nomine alors ko mwari mwababujije yuko hajamwo Bantu Boy je viens de dire qu'il y a malentendu donc il veut dire yuko batazo participer voilà ejo kuri status zawe twarabonye basaba yuko batarabakurako amasaha 28 araheze batarabakurako bon peut-être qu'on va sinon oui utisha donc peut-être ko aranyumva juste yari tanga nyene gusaba peut-être ko baza kubakurako kandi nasabye shimigije yuko bobakurako parce que ambuze Bantu Boy kuvuga Ela kuvuga Jewe kuvuga Mike ni kuvuga Double J abantu bose baba bakora muri Bantu Boy kuko mvuze ni Bantu Boy nisojamo sabegero yuko n'umukozi yoba akoropa muri Bantu Boy cyane n'umukozi yoba amesa akora icyo akora ato participa muri yo jam music awards mu gihe uvuze ati ni malentendu mbega wari warabibwiye abo musanzwe mukorana mu gihe tubona nk'abantu nka Jonella na Peniel Pro bapartage basaba yuko bo batora je sais pas il va partager yari partage no voye ko partage peut-être yari bari bataramenya ko basa kubatura parce que nous nabivuze avant uko nabivuze peut-être yuko babashizemo babashimo bari bazi yuko twavuyemo mugabo umbwiye ko uno munsi bariko baradusaba yoba sino byemera parce que déjà bamaze kurera akanama biravugwa ko bo baramaze gusinyishwa n'amakontra
yo kwinjira muri BMA? J'ai dit yuko sinzi ko wateguye navuze ubwa mbere navuze yari Valentine peut-être yuko boba barasinye bataramenya yuko twebwe twamaze kubivamo déjà nous aussi baratumukiye amanutse amalettre kuri Fizo hamwe bobandanya batabakuyeko kuko twarabonye visha saba abaha amasaha ubandanya twamaze gusaba ariko bakura comment est-ce que ubandanya kandi twamaze gusaba ko bakura ikintu kijumvikana ariko bidashoboka turagushimiye cyane Fizo nani ndabashimiye cyane murakoze cyane murumvise ibyo Fizo avuze ati yari malentendu kandi twizere yuko bagiye kubakuramo vuba tubandanije tuvuga nka gute abari nomine turabona kandi muri best diaspora artist turabona amwo Ado Jens, Jerry Brown, El Coyote ndetse na MT number 1 arafise ijambo bitubwira ko arafise ijambo atubwira kuri BMA muri rusange twifuje kumenya parti zose ati mbega naka abivuga kwiki reka mukanye tuce dukurikira MT number 1 itagira bivuge ko ndashobora guterera icyumviro canje kuri ibi bintu bigezwe ko turimo izi nkuru turimo turabona ibitegurwa ry'iyi music Abuja Music Award ariyo BMA ndashyigikiye uwo wese afise indoto no guhindura amateka ataravye ivyiyumviro by'abantu ngo bamaze imyaka myinshi mu muziki ahantu bamaze ibinjana mu muziki kuko nubwo babimazemwo mugabo hariho byinshi dushaka ko bihinduka kandi ntibizohindurwa nabo kuko iyo abari abantu babihindura baba barabihinduye kera ahubwo bizohindurwa n'aba nyene tubona bashasha natwebwe nyene bashasha bafise ivyiyumviro byo guhindura nibo bazohindura amateka twomenyesha hariho abandi bari nomine nka best radio presenter harimo Adrian Lavista, Ami Pro, Kivodo, Edison ndetse na Judy Kael mu gihe twavuga yuko ahantu hari abantu bake twavuga yuko party sinzi ko nabyita party irimo abantu bake bari nomine muri best tradi modern harimo Spokesman, Bernice Dobel hagati aho tuvuga kubavuyemo turabona abantu nka Swag Team yarabivuyemwo Bounty Boy ibiravuyemwo amakuru adusumira MA Production ibirabivuyemwo ninde wundi yavuyemwo Ondiler nawe nyene yarabisuzuguye umwe wese turiko turagenda tubona bagenda babivamo hari ahantu hanyoheye cyane novuga yuko twavuga yuko haciye mu maso harangumamo ni mu magroupe amagroupe kubona groupe nka Mirror Team iheruka ryari Mirror Team indirimbo yabo ya nyuma ni yahe bari kumwe bose ni yahe Mirror Team iheruka gutwara ryari Mirror Team yarasambutse ubuye turabona umwe wese yikorana ku gatwe kiwe how Mirror Team iza muri best group gute bavyumviriye gute come on guys so nibaze yuko muri rusangi BMA iteguwe neza for real iteguye neza ku bwanje mugabo hari utuntu twinshi two gukosora hariho nivyo bintu biriko biratuma Vishu ariko aravamwo nivyo bintu biriko biratuma Bounty Boy iriko iravamwo niyo mpamvu Natasha peut-être atabigiyemwo niyo mpamvu MA tabigiyemwo Swag Team yabisuzuguye Ondile akabisuzugura donc nibaza yuko hariho ibintu bimwe byo gukosora mu banomine gute ushobora gusha mu Mirror Team gute ushobora gusha mu Mirror Team gute twavuga hehe muri twavuga ntiturabe how ubunenge nibubuze kandi ntayivuka uno musi nguciyera de sinzi ko ari uko baca umugani mu Kirundi ntavyo nzi mugabo murumva ico nshatse kuvuga like
nko muri best comedian gushiramo Kacaman nka Darcy, gushiramo nka Mukurukuru Kabizi. Est-ce que Kacaman ni umukomedian? For real, ni umukomedian Kacaman Darcy? Umuntu kuca wibagira muri iyi nyene muri iyi kategori amazina amwe twavuga yuko tuzi cyane muri comedy ngaha mu Burundi. Umuntu nka Kigingi kumushira pembeni, umuntu nka Sengazi ya Michael Sengazi Mika, umuntu nka Jean Divin kubashira pembeni, sinzi ni kintu nibaze yuko peut-être management yabo yarabankiye, peut-être habaye vyinshi me duhagaze ku muntu nka Kacaman Darcy vya kweli n'umukomedian. So hamuntu yoshaho question mark ya aba BMA Buja Music Award, nimba muriko murandaba muri uno mwanya, keep it up, muriko mukora neza, ariko utunenge turimo ni mudukosora. Hariho ibintu bimwe umuntu aravye avuga ati eske mwabikoze mufise ihangiro iyahe? Ya mwavyumvise Fizo yababwiye yuko Peniel Pro Jonela bagiye kubakuramwo. Mwumvise ico MT number 1 yabivuze ko ahanje yari Mishu Miracle. Tuzosubira mu kindi kiganiro ca Boom Boom Show mu kindi kiganiro kizokurikira. Je ahanje ndababwiye nti je vous aime, je vous embrasse. Utaragira subscribe ucuyigira uce wugura akajya notification kugira the next video nzokora uzoirabe ushire ko na commentaire. Ndabakunda cyane.